Bakunzi b'urubuga B-Info Plus ni munkundire ndabaha ikaze muri ano makuru yacu yo ku munsi wa vendredi igenekerezo rya 30 ukwezi no kwa gatanu umwaka ni 2025. Imbere yuko twinjira mu makuru yacu y'uyu munsi mbanje kuramutsa mwebwe mwese mudukurikirana aho muri hose ndabipfuriza kuguma muroranirwa mu bikorwa byanyu vya misi yose. Nongeye kandi guha imisuhuko umugenzi wanje umujournaliste dusanzwe dukorana akazi ka misi yose aho akitswe n'amagara kuva ku munsi wejo wa jeudi genekerezo rya 2029. Amakuru dufise uyu munsi na makuru menshi no bwatandukanye aho tuza gutembera muri territoire ya Fizi tubereka ingene drone bivugwa ko zitaramenyekana gushika amagingo aya zashoboye gukora ibara aho zarashe ku birindiro by'aba M23 hamwe na twigwaneho. Ivyo bikaba byatumye abene gihugu bo muri territoire ya Minembwe na Mwenga bashobora guhungira mu gisagara cha Uvira. Turaza kandi gusimbira muri Bukavu aho habonekanye imodoka zigera kuri 15 za gisirikare harimwo blende zibiri byavugwa yuko zoba zariko zerekeza muri Kamanyora, abandi ndetse bakavuga bati oya si Kamanyora ahubwo zishobora kuba zariko ziraja muri Warungu canke muri Nzibira. Turaza kandi gusimbira muri Ituri aho ku munsi wejo igenekerezo rya 29 ikwezi kwa gatanu aho inyeshamba za CRP zirongowe n'uwitwa Thomas Rubanga zashoboye kugaba igitero c'amabombe gikomeye aho mbere zahitanye abasirikare ba FRDC batari bake. Super stimulante bitizane nziza cyane nta hano wisanga atari muri Susanibu. Ufise ikibazo cy'itakara canke impararanga na gimonano mpuzabitsina, ukaba ufise ubugumba canke warativye kuvyara, ukaba ufise umuhekenyeri yo kumatisme, ukuvirirana kw'amaraso kurenze, ibiro vy'umurengera, ukudatera imbere bikwiye ko igitsina gabo, ububare bw'umubiri canke uburu hataco bivuyeko, ukudadara kw'imitsi canke yarazivye, hamwe no kwama wijiriwe. Ivyo byose Silbera bitoreye umuti. Tizane Super Stimulant yaje kubinyisha ivyo bibazo byose twakubariye. Uba wifuza ico tugufasha? Dukorera mu gisagara ca Bujumbura muri Rohero ya mbere Avenue Pierre Ngendandumwe nimero 22. Wowe uri kuri utashoboye kwashika twakuriye kuri 69 ubusa 87 majendwi na 56 canke kuri 77 majendwi na 36 majendwi na 47. Ndongeye kubaha ikaze muri ano makuru yacu, ariko ndagusabe ukaba udukurikirana utarakora subscribe canke sabone akandi ko karyo uce ugira no kugakengera kugira ngo uzohore wironkera notification umwanya wose dushize ko amakuru ku rubuga rwacu. Muri territoire ya Fizi neza muri Minembwe biravugwa yuko drone z'intambara zagavye ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'inyeshamba za M23 RDF hamwe na twigwaneho. Ibi bikaba byatumye abene gihugu batari bake bahungira mu gisagara ca Uvira. Amakuru dukesha abari mu Minembwe avuga yuko mu bucagucagu hazindutse ibitero bikomeye bya drone gushika ubu bivuga yuko zitaramenyekana aho zarashe bikomeye ku birindiro by'inyeshamba za M23 na RDF hamwe na twigwaneho, aho bavuga yuko hashoboye gufa ingabo za M23 zitari nke ndetse na twigwaneho. Ibigwanisho vyabo n'ibindi bikoresho bya gisirikare bikaba byashoboye kuhononekarira. Amakuru dufise ava muri Minembwe avuga yuko inyuma y'ibitero by'izi drone z'intambara haciye hakurikira ibitero byo hasi bikozwe n'ingabo za FDNB ziri kumwe na Wazalendo hamwe na FRDC, aho bavuga yuko bashoboye kwica bikomeye izinyeshamba za M23 na RDF ndetse na twigwaneho ku buryo bashoboye guta baromoka ku birindiro byabo ndetse abenshi bakaba bashoboye gufatwa mpiri, tutibagiye yuko hariho n'inkomere zitagira igitigiri. Iyi migwano iriko irabera hano muri Minembwe biravugwa yuko izinyeshamba za M23 zamaze gutakaza umutwe, aho mbere abenshi muri bo bamaze gutanga igisirikare baromoka
babirukira mu mihana y'abantu abandi ndetse bakaba batarashobora kubonerwa irengero. Inyuma y'ibi bitero niho hatanguye kuvuga yuko abenegihugu batari bake bashoboye guhungira mu gisagara ca Uvira, aho ndetse biriko bivugwa yuko nko hoba hariho na bamwe bo muri zinyeshamba bashoboye gukura impuzu za gisirikare bakigira abenegihugu kugira ngo bashobore kuronka ubuhungiro hano muri Uvira. Ibi bibaye mu gihe biriko bivuga yuko izinyeshamba za M23 ziriko zikora ibishoboka byose kugira ngo bikunde zigarurire kino gisagara cha M23 ahani kuva mu kwezi kwa kabiri, aho bagumye bagera amajanja kino gisagara ariko bakaba batashoboye koroherwa. Aha rero abenegihugu bamwe ndetse n'abandi bantu batandukanye bariko bavuga yuko izinyeshamba za M23 natwigwaneho boba bakoze agasisteme ko kugira ngo bashobore kwigira abenegihugu bikunde baje gutata mu gisagara ca Uvira bahinjiyemwo nk'impunzi. Dutandukire muri Bukavu, aho kuva 2:25 habonekanye imodoka za gisirikare zishika kuri 15, aho bamwe bavuga yuko izi modoka zoba zariko zerekeza muri Walungu, abandi bati ni Kamanyora canke abandi muri Nzibira. Amakuru dufise nuko izi modoka uko ari 15 zari zigiye muri Kamanyora kugira ngo bareme ikigwi gikwiye bikunde barabe yuko bogaba ibitero ku birindiro bya FDNB Wazalendo hamwe na FARDC bisanzwe biri muri Katogota hamwe na Ruvungi. Amakuru dufise rero ava muri Ruvungi aravuga yuko ingabo za FDNB na Wazalendo bamerereje kandi bagavye bitegure yuko umwanya bashobora kwakira bino bitero by'izinyeshamba za M23 na RDF. Ibi bibaye mu gihe haheze iminsi ibiri gusa hishwe inyeshamba za M23 na RDF muri Ruvunge, aho benshi bari binyegeje mu mazu y'abantu bamaze kubafata bashize hamwe baca bashaka kwiruka, maze abawazalendo baca babakurikiza amasasu. Ku munsi w'ejo naho nyene harashoboye kwicwa izindi nyeshamba zigera kuri 4 nazo nyene zafatiye mu mazu y'abantu zari zaje gutata amakuru hano muri Ruvunge. Umutekano muri Katogota na Kamanyora birabonekana neza yuko umwanya n'umwanya ushobora guhungabana, kuko inyeshamba za M23 na RDF zikomeje kwitunganya ku rugero rwo hejuru, ariko kandi no ku rundi ruhande ndavuga FDNB Wazalendo na FARDC nabo nyine urabona yuko bakenyera urugamba umwanya n'umwanya biteguye yuko bashobora kwambikana n'izinyeshamba za M23 na RDF hano muri Kamanyora. Twerekeze neza na neza muri Ituri, neza na neza muri village bita Mbungi muri territoire ya Njuku, aho ku munsi w'ejo igenekerezo rya 29 ukwezi n'ukwa gatanu, aho inyeshamba za CRP zirongowe na Thomas Lubanga zashoboye gutega ambuscade abasirikare ba FARDC aho bari bagiye gutora ibyo bitara vitayema, maze bacucagizamwo amabombe aba FARDC batari bake bahasiga ubuzima. Amakuru dufise avugwa yuko ngo uyu muhari wa CRP woba wegukiye cyangwa se woba nawo umaze kwemanga yuko ifatanije n'izinyeshamba za M23, aho ndetse bavuga yuko abagwiriye muri uyu muhari CRP urongowe na Thomas Lubanga abenshi muri bo ari abo mu muryango cyangwa se ubwoko bw'abanyamurenge. Abenegihugu bo muri Ituri nyuma yaho habereye bino bitero baratekewe n'ubwoba barashamirana, ariko ku uburongozi bwa FARDC bwaciye bufata umwanya burahumuriza abenegihugu, ndetse bunababwira yuko aho bobona hose umuroberi boca bajya kara abasirikare canke abajejwe umutekano kugira ngo umutekano wabo utarashobora kwangirika. Ni mu gihe tumaze iminsi twumva yuko n'uyu muhari M23 wamaze gutangaza yuko wamaze gushika muri Ituri umwanya n'umwanya ushobora gufata uburongozi bwa kano karere kose ka Ituri.
Mu kurangiza aya makuru yacu reka dusubire muri Sud Kivu aho ibitangazamakuru bitandukanye bikomeje gutangaza yuko igisagara ca Uvira coba camaze kuja mu maboko ya M23. Dukomeje kuronka ubutumwa butandukanye batubaza ati Uvira byoba byifashe gute. Magingo aya tuvugana nta kintu na kimwe kirahinduka mu gisagara ca Uvira usibye yuko ibitangazamakuru bitandukanye biriko vyifashisha inkuru nababwiye mu ntango y'ikiganiro cacu aho babonye novuga imodoka za gisirikare ziriko zirava mu gisagara ca Bukavu zerekeza muri Kamanyora bagaca bakuza iyo nkuru mu kuvuga yuko igisagara ca Uvira yuko coba camaze kuja mu maboko ya M23. Ariko nimba mwabonye izi modoka za gisirikare no babwira yuko zidateye ubwoba kuko nta n'abasirikare benshi bari bazirimwo ku batashubiye kuzibona nabo bari mu magroupe yacu WhatsApp turaza kwarungikira utu video kugira ngo mushobore kuraba ingene izo modoka zari zingana n'ingene zari zimeze. Reka rero tubashimire mwebwe mwabanye natwe muri ano makuru yacu y'uyu mugoroba atwongera kwibutsa yuko abatarakora sabone mwikora kugira ngo dushobore kwagura umuryango wa B-Info Plus. Tunabifuriza kugira umugoroba mwiza ndetse n'isabato nziza kuko twamaze gushika mu masaha meranda y'isabato.